Amahoro. Ni sawa? Sawa ni sawa. Ramutsa rero abantu bariko barabaraba. Hello guys. Turabaramukije. Ego. Turabakunda cyane abariko badukurikirana mwese. Ego. Mwotubwira akazina? Ego ku mazina nitwa Dorine Harerimana. Dorine Harerimana nawe? Nitwa Giselle niyo nyishu. Giselle niyo nyishu. Uno munsi twabasanze kuri Ets Kamenge. Cyane gose. Ni ku munsi wa gatandatu. Ego. Mwama ngaha ku minsi ya gatandatu canke murasiba? Cyane gose gusara bishika tugafatira. Birashika mugafatirwa. Ego. Rero mwaziriye rimwe canke mwiyunze mushitse ngaha? Navuga ko twiyunze dushitse ngaha kuko ntitwaziriye rimwe. Wewe waje ryari? Jewe narageje kwiyumvira neza no ndamahamaze nka 3 ans. Nawe? 6 mois uracari muto? Cyari mushasha. Uracari cinji? Byukuri uraririmba? Ego nsanzwe kumuririmbyi. Nawe? Nani sanzwe kumuririmbyi. We uririmbira hehe? Muri Koize iri mu Gasekebuye yitwa Bag of Church Gasekebuye. Nawe? Anyododiye kuri Kenze. Kuri Kenze mu Kamenge. Ego. We umaze 6 mois. Hariho ikintu urongera ko kuva umaze kwiga kuririmba? Ego. Nko guhibongoza kakajwi kako nyene kameze neza. Urabanza kugashiramwe nyene uri kuri ntuze kuri stage. Ndagerageza. Nawe wewe umaze imyaka 3 weho rero usigara muri deri mwiza. Abivanye nuko usanganye no mu gasiba rimwe kubera ubuzima urabitsiko bugoye mu ntaraze gasiba. Hari igihe nyene ugira ngo urateye intambwe bivanye nuko usibuka cyo usanga wasubiye inyuma. Muga nagira ndakubwira umuntu wese aza ngaha avre masambe. Arahakura ubumenyi budasanzwe. None ko coach ahora babwira yuko musubiye muhira mugira ama exercice muri gora mukayagira? Nukuri turagerageza bitatugoye turagerageza mu ndwi rimwe tukakora tukagerageza ama exercice ko niyo bidufasha gutera imbere mu iterambere. Iyo uri muhira rero uhora ukunda kuririmba uri kukora iki? Bya biri bavuga muri douche canke woza ivyombo? Two turateka biragufasha nyene ukakata gatunguru kuko aririmba uroza ivyombo bimeze neza cyane. Iyo papa atari muhira n'uruhwa uraruvuza wewe ndabibona. Oya ivyo ni vy'abahungu. Ivyo. Ndabona ko mukiri bato wewe wiga mu kangahe? Jewe? Nje mu mwaka uheze ndi kuri university mu wa mbere ya university. Mu wa mbere nawe? Nanje niga seconde. Uri mu guheza usigaje umwaka? Ego. Inyuma yo guheza seconde uzoca ubiheba canke uzobikomeza kuririmba? Oya ahubwo nibaza ko umwete ari uzogwiye. Ikindi kibazo ndababaza. Muririmba muza muntu ze muri byo kuzamura amajwi kugira ngo umwe wese azokwigwane ko canke muzoguma muri chorale mu migwi. Ngerageje kuvugira aho mu bisanzwe icambere tuba dushaka iterambere kwanza ku ma eglise yacu turabeho tugeza. Hama tubonye aho tuko turevoriwa tukaba nyamba toronka abantu badufasha canke tukaba tuvuga ati turashaka aho dushika twamamaza ubutumwa biciye mu ndirimbo. Tukagenda ahandi tugakora mu yandi mahanga mu zindi ntara bivanye n'ubumenyi dufise kuko ufise ubumenyi biraryoshe cyane gupartage abantu bakakumva cyane usumba ibyo dafise ubumenyi. Ego wowe nawe wumva bizogenda gute? Nibaza ko bitazoherera bizoherera ku ma eglise gusa ariko hanini tuba dushaka ko twoteza imbere n'ama eglise yacu kubera ko. None wumva uzobitangura ryari gusohora indirimbo? Ndafise ama composition. Urafise ama composition? Nibaza ko habuze nyene uburyo. Ndaguhuza na Fiston yo nkuru azo kugire promotion. Visto Smith. Ndikumana navuze niyo urumva ndaza kumubwira aze kukugira promotion
y'indirimbo imwe uzokora iryoshe izoca ikuzamura sindi uzoba uguye uzoba utevye ariko muracari bato murabibona uzogerageza gute nk'ubu umugabo aciye akujana agaca akubwira ati biraheze uzomwumvisha gute ko ubandanya kuririmba mu bisanzwe urazi ko hariho korali z'abamama cyane none mu bisanzwe nka twebwe tuba turi muri Irabire yo kuririmba barakunda kutwigisha kenshi ati iyo bikunze ironderana n'ujya muhuje iyerekwa bakunda kuvuga yuko umuririmbyi atwaye umuririmbyi bitagenda neza bivana jonse ko bipfana n'abantu biravana n'abaganga nuko nibakisanga ngo batwarana umusirikare atwaye umusirikare mu rugo hose namwe rero murumva gusa nibaza yuko bitomera nko kubyiyumvira ntibyomera byose ntibishobora wari we wese mugabo imbere wo mubwira yuko uzotegeza kubandanya cyangwa nkabwira wawunda ntahura ko yo bameze kose ariko wawunda gutahura ku ngabire yawe ugatahura icyo Imana yaguhagaritsemo hama ukabandanya umurimo by'ukuri kuririmba biraryoshe cyane uhora ubyumva gute biraruhura birakura stress niyo ufite stress ukaririmba gusa urabyibagira bavuga ko abantu baririmba bakunda kugwishwa kugwa gutemba amashetani akabafata ugasanga muri groupe canke muri chorale officier y'umusheri aheze imisi bakamenya amakuru yanyu hari n'igihe agutera inda nyene bavuga yuko agutera inda muri Kristo nyene none ko muba muhuje muba muhuje gukizwa uvyumva gute hagati iyo kuririmba no kugira abandi bagenzi hagati muze muri timu ibyo ngerageje kubivuga ko ibyo biravana nakubwiye umuntu wese afise uko yubatse urashobora gukurana n'umuntu umuntu uze muri kohari ariko ntibigutume ngo twarinda cyangwa igikorwa cy'Imana mu gisambura ko abantu bameze gutandukanye ko none ushobora gutangura gukundanira muri kohari ese ngo wa mwanya wa repetition bagiye kubonaniramwo nibo bahanyemwo kuyaga ikiyago cyabo ugasanga igikorwa cy'Imana kirononekaye no kubuhana ugasanga biragabanutse ariko mu gihe mwabyitayemwo neza mukamenya ati igikorwa cy'Imana cyageze nta by'ubusheri n'ibiki ibintu byose biragera neza ku rutonde ego rero tubashimire ikindi gihe tuzobahamagara tubahamagarire nk'ahantu nyine hameze neza mushobore kuyaga mwisanzuye aho tutazovugana ibya korale gusa ahubwo tuzovugana n'ivya vision cyane cyane kugwaruka narijya televiziyo yacu ni Dunda Entertainment ifise icyo bitari editorial intumbero yo guhindura ivyumviro vy'ugwaruka uhereye mu bikorwa uhereye mu byo bakora cyangwa ibyo bashaka gukora nk'akarorero ugwaruka guno munsi nigo rukomeye rufise n'inguvu mugabo nta bintu by'ama experience bafise ibintu byo gutangura gukora utuntu twabo kare kwemvanta kugirane ubwo cisanga ugwaruka rw'abarundi nka wewe ugeze mu wa kabiri ugasanga urabihevye canke urangije ayo mashuri ya fondamental ni post fondamental ugasanga urabihevye ugiye ku mugabo hanyuma umugabo nawe ugasanga nawe nyene ntiyari yishoboye agacitangura kukurambirwa agacaja kukurondera abandi bantu canke ugasanga nyene aragukubita girane ugiye kare hari bwagire ko wubaka ukubaka nyene wakuze nkawe we kwasigaye mwaka umwe wacuja ku mugabo wacugirana hajya uburosi wa musika nibaza ko hataragira sawa tube turabashimira tuzosubira kuvugana wewe twibutse izina nawe turabashimiye rero mutumira abantu kugira sabone mwumvise ntuze TV ari inde Dunda Entertainment ego murakoze